rimwe na rimwe nakunda kwita abantu murababeshera ariko none nta mwanya mfise wo kuvyumva ako je ndabikubwiye byanciye mu matwi byaguciye mu matwi ako stina nakubwiye ibintu abantu bavuga men nta nikibazo biba biteye ahubwo ikintu giteye ubwoba nivyo abantu bokora kabisa tandukanya kuvuga no gukora nubwo ati je ko shubona ngasi no nkigendera ku majambo reka n'ibikorwa n'ari higanwa duhiganisha ibikorwa amajambo yaravuzwe nayandi azovugwa je ikintu kindaba cyane n'igikorwa hama kandi none reka turi mwisi brother ntabwo abantu bose bagomba kudutahura kaje n'abantu badashigika ibintu by'iwanje ndabasengera ku Mana Imana ibukomeze baho umugisha. This is Flash TV, we shine to progress. Yeah man, this is BFA graduation. Umwe mu baberewe uno munsi umwe mu bantu b'umunsi ni Chanceline. Umeze neza? Umeze neza pe nawe? Nanje meze neza. Impamvu aba nihuta cyane uno ni n'umumenyesha makuru kuva kuri One Entertainment mu kazi kose. Mu makwaga bariko barabikora. Ndi umufana wawe. Thank you, ndi umufana wawe bizi. Turafanana. So wiyumva gute kuri uno munsi? For sure, Jen, I'm very happy. Wow. For this ikintu kigeje kuba muri no mwanya. Yeah, ndikunda nezewe pe. Kuko ni ikintu nari ndizanye iminsi myinshi cyane. Yego. Hari n'abantu bavuze cyo no mukobwa ko akina neza yagitinga kura. Kwiga birakenewe ko tubona asanzwe abitse. Ngo ntiwatanze amahera y'ubusa. Oh no, ntabwo natanze amahera y'ubusa. Kwiga always biba bikenewe. Kuko ndavuga washaka kuba uzi ikintu. Mugabo utaciye ku bandi bantu basanzwe bafise ubumenyi buri novuga buri hejuru kuri wewe okoma wibaza ko ibintu bizi kandi ukaza wisanga ko utabizi ubiza kwiga ya sha umuntu rero twabonye acting muri Jadi wanje kujya mbona acting yindi bagiye kukubona mwizoba ari umuriro reka tuvyizeye bakwitege Nigeria bakwitege mu Buhinde za USA hose why not ntiwizera yuko bishoboka ndavyizeye sana pe oya haro twayaze mu kanya avuga umukinyi wa filme nibuka ngo akunda wowe indoto zawe ziramutse ziciyemo niwe mukinyi kwisi uvuga cyane no muntu dukinanye ngo noca nshaka nkataha sha ruri modo wanje wa mbere Angelina Jolie wow Nishami ngo warigeze kubimbwi cyo umuntu ambwiye ikintu bugira kabiri niho nemera ko ari cyo ubwambere mba nibaza ko ego umuntu ntagira umuhoro modo umwe mugabo abafise umwe azimbere yes uwo ni umwe mu bantu nyene bazi imbere mugabo hariho nabandi nyene bagiye batandukanye ya ubumenyi rero mwaronse ni bwinshi cyane ariko bwose buteranije ni giki wo kwizeza public ati Chanceline umukobwa wanyu ndaje bon biva n'umenye twaronse nabivuze before nabivuze yuko ko umuntu ashobora kuba afise impano muri we cyangwa ashobora kubona uko ashoboye ibintu mugabo ataraja imbere avyereke abigaragariza abantu akumva bengo nta abantu baba bakuzi nta n'ikintu na kimwe uburashikako mugabo biciye muri ubumenyi muri BFA akama certificat byo cyane byo hari kwandikaje hari bakorandika 4e promotion twe turi promotion ya gatatu 4e promotion iri en cours inscription 4e batangiye kwandika oui batangiye kwandika batangiye kera vraiment ya ndibaza d'ici malosezi batango bashaka gutangwa bidahindutse ego nuko bon icyo no bidiza nuko nta bitangaza ngiye kubizeza kuko tafite abakinyi ba filme benshi cyane nga mu Burundi kandi bakunzwe kandi bakora neza gusa icyo ndababwiye nuko tuzokorana neza kandi tugiye gushira mu ngiro ubumenyi baduhaye karatsinda ibya mbere bamaze kubibona muri Dadi wanje badusupportinge tuje ku mirimo nk'abandi hanyuma dukore kabisa ndanagukeze nabonye rero banaguhaye n'amabanga akomeye merci beaucoup uri mu nkingi zitatu nabonye zikomeye uno munsi za academy ya oui aya mabanga uzoyabamwo gute kuko Chanceline ndacari umunyeshuri muri kaminuza navyo tubivuga urakina filme namfise n'amakuru ko watangiye kwimenyereza kwandika urungero ube mu bayobozi ba BFA ibintu uraza kubifadikanya bikunde bo diko je umuntu ibintu byose sinshobora gukora ibintu bitari ku murongo ibintu byose ndabiha gahunda kandi avuga ngo ikintu cyose n'umwanya wacu umuntu urashobora kuba ufise ibikorwa birenga 10 mbwo kamenya ingene ushobora kumanaginga ego no musi ndi umunyeshuri ndi mu mwaka wa nyuma bo
aho kantu uvuze nuko utakavuze neza ni assistance manager wa BF nari nakoze ni assistance manager muri BFA. wow ndashima Imana kandi kanatsinda umugwi ngiyemwo n'umugwi novuga ko utahurana cyane ko shino umuntu adashobora gukora kuri programme ziwe gusa afise programme ziwe mugabo akakubaza nawe akabazi aravuga arabumviriza mu gukora atwumviza comme équipe akatwumviza tu es disponible quand ukamubarira akaba propose umunsi muri disponible kugira tukore iki niki agakora kuri disponibilité ya bumwe wese yanco gituma mvuga nti tuzoyimanaginga vyose. Akoze cyane nifuriza iterambere sinzi ko ari akajambo ubwira abantu ubona ko utangiye kugira n'abantu benshi bagukurikirana ubona mu bikorwa bya filime bakumva nk'umunyamakuru basigira akajambo bon ijambo basigira nuko badushigikire ntibashigikire gusa okay nkuko bashigikiye abandi bamaze kugira kwego rushimishije tutatanze kuvuga amazina babazi cyane kuko mwese afise uwo abona muri filime uko arenze nkunda kuvuga ati nta muntu arenze abaho uko nimbuzi umusitari wa mbere ku isi ni Jesus Christ nta umusitari wundi nzi ajya we n'umusitari kumasi yose kuri mari zaravuga rikica ego abantu bamuvuga mu ndimi zitandukanye mugabo vraiment urumva ko bamuvuga kandi bamwemera nubwo aribo batamwemera mugabo abamwemera ugiye kuraba nibo banshi icyo navuga rero ni kudushigikira twese uko bashigikiye bagenda uko nabajya ntibatanguye dikungu waciye bamenyekana batanguriye buke bagiraho baronka le public bakurikirana natwe rero abantu badusupportinge hanyuma dukorane neza ibitagenda neza il faut pas kujanga kuca bakritika bavuge de mon sale non il faut pas gukora ibyo bintu ubonye ko umuntu yakosheje andika muri commentaire nous sommes là pour lire le commentaire et pour kugira gute kugira analyse kuraba est-ce que ibintu umuntu yavuze nivyo kugira ngo ashobore kugira changement kuko iyo umuntu ariko arevoliwa il faut pas gusubira inyuma il faut ko agenda aravance yego bisous thank you. Of course ino ni BFA launching ni promotion ya gatatu nkuko muri ko murabibona for real abantu baraberewe cyane witwa gute Witwa Mpawenayo Marie la Degonde. Sorry Mpawenayo Marie la Degonde. izina ryawe ko riyobeye la Degonde isigura Umwamikazi. Wow ni Gifaransa Naya Espanyol ni Kigermani. Wawe cyane uyumva gute uraberewe Urakoze uyu mwambaro urakobereye kabisa Murakoze cyane so wimva gute rero nyuma yo kuronka urupapuro gwemeza ubumenyi waronkeye muri BFA bon banyohewe umutima wanje uze munezero sinigene nabivuga cyangwa ngene naje exprima ngene nabisigurira kubera ni maze amezi 3 yose ntonda ngahaye nza kwiga bon yari ndoto yanje gukina filme ndabikunda cyane kandi nashaka ndavyo kugira ngo mbu mu professionnel mu byo bintu kuko nabonye ko bifise akamaro kuvyiga kuba professional ni naryo hangiro ufise ryatumye uhaguruka muhira uza utora abona bumenyi kuko ari abandi bantu banakira filme bataciye aho nibyo byanzanye shaka kuba nka ba Dipika Padukone bari abastari ngene bakomakomeye bo muri Hollywood Nollywood gutya za Bollywood ni nawe ukunda ni umustar ukunda kwisi nzima yitwa gute Dipika Padukone ni nuyo yabaye menga misi y'ubuhindi mu actrice y'ubuhindi akomeye asigaye akaze mu imisi akaze mu imisi niko ndavuga menga ni Priya nimba ari Priyanka sigaye ni Priyanka Chopra Chopra ngeregeze kuba tuba tubazi barabazi cyane so nubuhe bumenyi rero wirata woba wararonse uvuga ati buno ni nabwitwaza ndabona ko nzogera aho nshaka kugera ni bwinshi n'ubudondagure mugabo ni kiye kintu kidasanzwe umva ubwira umuntu ariko arakuraba ati hano hantu nasanze hamera hano hantu icambere nahavugako namenye ibintu byinshi icambere sinari nzi yuko kwiga sinema vyigwa ariko ubu namenye ibintu byinshi kungene kwandika sinema ntavyo narinzi mugabo uyi ndamaze yandika ukayitunga ndamaze kwandika sinema ndashaka yuko nzoyereka umuntu mu professionnel abizi ayirabe ndabeko twoshira kuyitorna bisi mumaranye na coach Libert ni kiye kintu kidasanzwe wamubonye ko nka karite umva wo yagira uwundi muntu karite ya mbere ni umuntu afite ubwenge bwinshi arazi ibyo avuga mu gihe cya nyacyo n'igihe ategereza gukorera ikintu umva mwaramukurikiye kabisa so ndagushimira cyane ndakwipfuriza n'iterambere n'amakuru mfise bambwiye ati wewe umwanya n'umwanya uraboneka no muri filime zizosohoka hano hagufi sinzi nimba waratangiye gukora sinzi nimba rimwe abantu baba bagihuhisha
mugabo nizere yuko umuzo wawe uzoba mwiza. Ya iyo opportunity barayimpaye. Umaze ku acting? Yego ndarindiriye ko filme ishobora kuzoja hanze. Okay. Wow, ndagushimira cyane sinzi nimba hari akajambo wobwira abantu badukurikiye kuri Fresh TV hanyuma tukabandana. Kintu nshaka kubabwira nkajewe nk'umuntu asohotse mu vyerekeranye no kwiga sinema. Ndabahamagarira nk'abantu bataba baraza kwiga batazi ko vyigwa, ndabahamagarira ko boza bakiga bakamenyera ibintu byinshi bakakura n'ubundi bumenyi budasanzwe kuko ntihari byo kwiga sinema gusa, hariho n'ibindi bintu uhamenyera nko gukora filme, kudirectinga ibintu byinshi. Mu Burundi ukundi we mukinyi wa filme mu bakobwa Mutoni Ornella hoba hari impamvu imwe canke zibiri zituma umukunda kuntu yagitinga. Urakoze cyane. Yaman nkuko mwariko murabiraba umwanya munini tumufise coach canke se urongoye BFA imbere y'amategeko yitwa Liberty Alliance. Nsoro musaza turongeye turahuye mu birori vyiza cyane uberewe. Je ku mutima niho mberewe no kuruta ico bikwereka. Wow. Ese 72 ntarahe 72 yaraheze. Ubu turi mu kintu citwa prolongation. Nyongera for real. Yeah, sure. Ira ni code kabisa. Yeah. Numva notangira ndagukeza nibaze ko umuntu wari wese ariko araba Fresh TV abonye ibiroro uburyo byasa neza. Ese bano banyeshuri sinze kwakira abanyeshuri bari babereye kwa runo rugero nubundi nka coach wabigizemo uruhara canke niyo biyumbereye no mwambaro bawambara gutyo. I promotion irarenze. I promotion irarenze nanje sindumva ivyaho bafise ibisazi binduta. Yeah, nibo ba creatinze byose nibo bavyikoreye. Je nahora ngira charge cyane yuko bitunganya mugabe ibi nibo bavyiteguriye mu ntoki zabo. So urumva ko bafise akaranga mutima. Baranezereza abavyeyi. Yes. Hamba bw'ico kintu no kuyandi ma promo abiri warumaze kuramura nk'umwe mu bantu n'ubundi baba bakurikiranira gufi nk'umuvyeyi. Ubaye nk'ubagereranya n'izindi nakaye kandi kantu kandi abantu bakwiye kubamenyako. Uko biri kose bano nararonse umwanya mwiza wo gushobora kubankadira ata ibibazo ndimwo kuko izindi zose zari ama challenge gusa iyo yaje ndi muri eta nziza yo gushobora kubankadira neza. Turahuza urugwiro, turahuza mindset. Novuga ngo ni bamwe mu bantu batanguye no kuja mu mafilme batararamara n'amezi abiri. Urumva ko bari nivyo baragaragaje kobwa Chanceline Mengara Nyarwaheze ramaze gusa twari tumaze gukora ama pratique kuri redacteur avuga nti ni muje mu kazi. Numva rero ni promotion uvuga ngo sindayirutisha izindi ariko uko biri kose yo nari mfise umwanya ukwiye. Wow. Abo hari akandi kamo muhotera abandi bantu n'ubundi bajyanye bipfuza uburyo boza gukurikirana ivyigwa muri no BFA. Yes, no kuvuga ngo ibi ni ibintu jewe ntakunda kwensita cyane ngo ngire navuga ibintu byo kuvuga ngo ni muze muhurure oya. Chese ngene abantu wanashaka na benshi cyane. Ngene abantu bafise akukaranga mutima bafise passion. Bari passionné gukora ikintu kabisa. Rero tuzoheza roses kubera ko hari ibibazo byahabaye by'umwanya. Turavuga duti reka tumaze turindire graduation niba ari abandi batangura. Kuvuga ngo roses no tuzotangura promotion ya kane. Kushika roses iracari amahigwe. Nimwe amahigwe azohera roses. Musaza dusubira inyuma y'amasaha dashika 48 mu kindi kintu. Wakira gute ibintu biriko biraba nkuko abantu bakabikenguruka mu gihe hano hanze hari umwe canga abarenga babiri batangiye gusa n'abagutega iminsi bakinjira mu kazi kawo. Barahari? Bariho? Barahari. Bakoze iki? Bagiye banamira novuga ngo batera ibuye muri kino gikorwa kugeza igihe binjiye ikintu cyitwa BFA. Vyagira gute niba abantu baba batariko barabivuga kumwe nawe ariko ibikorwa bikabananya gusa neza n'ababubahwa bakabishinga nayo bavati ino ni shura. Ikibazo rero ngira je sinkurikirana rezo sosio nakubwira ko nje ntarigira ndabikiganiro na kimwe. Ntakiganiro na kimwe ndaraba ivyo umuntu aba yavuze ivyo umuntu aba yagize ntavyo ndaba vraiment nta mwanya wavyo urabizi. Rero ivyo urumva abantu babimbwira rimwe na rimwe kuno gweta abantu murababeshera ariko none nta mwanya mfise kuvyumva. Ago je ndabikubwiye byanciye mu matwi byaguciye mu matwi. Ako stina nakubwiye ibintu abantu bavuga men nta nikibazo yabiteye ahubwo ikintu giteye ubwoba nivyo abantu bokora kabisa. Tandukanya kuvuga no gukora. Nubwo ati je coach ubona ngasi no nkigendera ku majambo. Reka n'ibikorwa n'abari higanwa duhiganisha ibikorwa. Amajambo yaravuzwe nayandi azovugwa je ikintu kindaba cyane n'igikorwa. Hama kandi none reka turi mwisi brother ntabwo abantu bose bagomba kudutahura. Kaje n'abantu badashigika ibintu by'iwanje ndabasengera ku Mana Imana ibukomeze baho umugisha ibahumura amaso ngira ngo iyo nyene izobereka ibiriko biraba. Jewe meze neza cyane.
shout you musaza dusubire urakoze cyane yuhu. This is Flash TV. We shine to progress.